uri muganga nanje ndi umugwayi sena yuwa doctor kandi yuma pasta senkerere gafise temperature ndiyandikira yego gusa urabona indirimbo yose uko naho wowe uzi kwandika gute mbona vuga muri iyo ndirimbo lyrics nta muntu yankosoye mugabo naragenda baza ati wumva gute bavuga ati ni bien courage bandanye bon byo kuvuga ngo kangaye mumeza ngaha ariko na 3 mois zishobora guhera nasohoye indirimbo ivyo tube tubabifasha uko mugabo bivana na target ariko pour le moment ibikorwa birahari nama muri studio ibikorwa biruze dushobora kuba indirimbo ariko tuzobamenyesha ntituzobaryamika. Yes, mahoro cyane bakunzi bandativa muri hose mukunda dukurikirana nibaza neza ko mumeze fresh mumeze bien muri good ni El my love marimo nanje ndameze neza no musi ndiko n'umutumire mwiza cyane ndetse ariko arakora neza muri kino gihe kuva atanguye career yo ya music biboneka neza yuko ari muri trending idasanzwe nawe suwundi n'umwanditsi w'indirimbo temperature ubushuhe. Yes, wise umeze neza? Ya meze bien nawe? Naje ndashima vraiment. Ubushuhe guno musi hari ubushuhe kabisa nanye ndabufise ndabugomba ko nakavura kanguye nko byabimaze iminsi bimwe nubwo usanze ufise. Oya je nta bushuhe nsanzwe mfise hajya kugira ngo ngifise kibazo nzoja kwa muganga. Oh naco bitwaye. Ariko wiriwe neza? Ya meze bien vraiment je suis en forme. Tugitangura nyene tubanze turamutse abakunzi bari kwadukurikira. Ndaramukije abakunzi banda TV ni wise ya ndabakunda cyane. Wise kubatamuzi neza ndakeka neza yuko mumaze gukurikirana ibiganiro byinshi hirya no hino nekatu bakunze kumusigura hagufi cyane kuri Santa uko ari amenyerewe muri entertainment ariko kandi tusoba kubivuga tuzoshwana kubera ikisi ni Santa nanje ni jewe uya kugira nyine umuntu akutahure yihuse havukana nanaka navyo barabimenye urumva nta mpamvu yo kubisubiramo kandi. Yeah. Ariko kandi ni wise asanzwe apfuka mu muryango w'abantu babanyempano reka mbe ko abanyempano ko duhereye kuri Mutama tukaza kuri we nabo bavukana bose umwe wose usanga afise impano yisangije sivyo ariko Sage bace bashaka kumenya iyo baciga canke yararangije. Sage ariga tariki 13 z'ukucenda nzoja ku ishuri. Ego utanguye umuziki urekuye indirimbo yawe muri vacances witeguye gute gushika ku ishuri wisanga uri umustari watashe ubustari butarana mbona bisanzwe kubera ko nk'abana twigana bamwe bari babizi ko sanzwe ndirimba gusa tuwasho kubaga changement gato kubera ko bazoba bambonye pour la première fois muri video bakanyumva no muri audio bon agashangement karahaba mugabo nibisanzwe tu naco bitwaye. Muje kuririmba tubona kumenga biroroshe kuko hari abatanguye kera navuga nka bakidumu ba Big Fizzo ba Sadbi bararirimba indirimbo zikaba hit kuburyo baca mu quartier bayizumva ariko kugira ngo nk'umumenyesha makuru aza kuguha ikiganiro bararira ariko mwebwe mukoze gusakava batangura kubarondera kiri kareti muze tubahe promotion. Kiyagiye ubundi hari n'ama TV make sivyo canke se ama radio make mugabo ubu bamwe birondera ama views urumva ubwo nyene nta birenze isigura nyene yuko ubona yuko nawe nyene ikenere views to atakindi. Bon hari aba baje kugushigikira ubundi TV yayifise peuple yabo mufise peuple yanyu uri TV nayo ifise abantu bayo kuvuga ngo TV yose bon ibifise target rero muri ico gihe bon uri umuririmbyi uraraba TV ujako sikuva kuja kuri TV yariyo yose. Narumvise iganiro bavuga ngo uri umuminere ndavuga ati no je sinovyemera ko ndavigyagara ufite koko uri umuminere cyane urarengeye kwitwa umuminere. Byo nibanga ariko ni ikintu cyavuzwe mu kimenyesha makuru runaka. Yego nivyo ntaco bitwaye. Waracemeye nimba waracemeye bisiye ko cyo baricyo. Waracemeye. None wakuyakana icuri gasha. Ego ariko wise ndashaka kumenya neza sivyo
mu rugo mwese murabanyempano papa asanzwe akina amareresi ndetse n'ibindi ariko imbere yuko uza gukora umuziki wawe wabanje kumusiguza ati mutama jewe ngira ntangure canke yabibonye gusa vyabaye tu bon narabimubwiye kandi asanzwe abizi ahubwo yarashigikiye tu avuga ati wavyifuje kuva kera ubu ntukiri umwana mu mutwe cyane n'inzira yawe tanga urugende nta kibazo. Mwego cyane cyane nariga nabonye muri screenshot zawe daddy yako andike ati hot kuki mukunda gufata ama status y'abantu mukazana kuri kamera none so wishiriye kugira ngo abantu bazibone ngo abantu bage nyine ama contact yanje bayibone tu nabandi nanjye muri contact zawe ndimo kandi ikintu kigiye kuri status ntibari secret bon ego yarashigikiye aravuga ati indirimbo iri hot kandi kuhaje zitwarimo neza ariko apare kubwira ko indirimbo imeze neza mbwira amajambo nk'atatu y'impanuro yakubwiye imbere yo gutangura career music. Amajambo atatu yambwiye ntazokwibagira yambwiye ati gira discipline sivyo uce bugufi kandi ube sage nkuko izina ryawe ribivuga uzo kugira ngo ejo canke gajo nzovuge ati umwana namwisi izina rimerita ko asanzwe abizi mugavuge ati muri iyi monde nayo shasha winjiyemwo ntuzorite. Yes utanguye kuvuga nkukanye ariko sinshaka yo ndabukanyisha tubanze tugende kwanza nakapera kugira ngo tuje mu bushuhe ngerje muri temperature tuje muri temperature ni gushira mu bushuhe ariko kugira ngo nyene ko nabona ko nawe utanguye kuvuga nkumenga akabayo karaye hasanzwe hakanye ukuntu sinzi kubibona niyo mpamvu musabye ati tubanze tuje muri temperature gatoya hamato garuke tubanda ivuga ati there is one way you can heal the war. It's an injection. Oh my baby, me need the injection. Injection. Uri muganga nanje ndi umugwayi sina you a doctor kandi you my pastor senkerere gafise temperature fise temperature gyo man je ndirimba rya 0 apani rya mbere rya 32 ego mu ndirimbo turuma mu temperature ariko kandi hari irindi jambo ryaje benshi batatahuye temptation igisigurike barabitahura temptation ikigeragezo romva ko ndavuga mfise ikigeragezo ubundi ku mubiri w'umuntu canke ku mu ngeso ziwe cyaco cyose haba harimo ikigeragezo kugerageza so sasa rero sho vuga ati man kintu vraiment kirangerageza rero par exemple nk'umukobwa ashaka kumubona akavuga ati yatayewe kuri jewe nikigeragezo ari umuntu kavuga ati sura yiwe kuri jewe nikigeragezo mva rero mba mfise temptation kintu mvuga ati ikintu kweri ndabizi yuko kiramuhamagara tu ariko ikintu cyari kigerageza kuri wowe cyari ikintu batari banga gerageza uraraba video bien so ko ubushuhe bwari bwakomereye kigerageza wapise ubushuhe gusa ikindi niki ikindi nivyo nyene turaraba video uzoca ubimenya oya video turayira yako twaduke n'insiguro y'amajambo agoye niyo tuba tuje koze video kugira sisigura ibintu byose video irabisigura ubwayo ego uje muri music je ndavuga cyane kuko usanzwe ufise abavyeyi twese turafise abavyeyi kandi abavyeyi usanga akene ingene umwana wewe abaho sivyo muri music uzohura n'ibintu bituma utahijoro canke rimwe na rimwe bigasaba yuko urara hiyo mu gahinga nivyashaka kabiri usanzwe uri umunyeshure kandi ufise n'umuryango abavyeyi biyubashe ndetse bakeneye ko nuko abana babo baba ishubahira bishitse akagera yuko uronka amadiri yo gutasa munezi joro saa 9 z'ijoro bizoba bimeze gute hagati yawe n'umuryango naho yo bari diri yo gutaha bukeye mugabo izana mahera kandi atacaho uri kurakora utari kurica utari kuratukana utari kuriba nibaza yuko ni ibintu byiza cyane ahubwo izo dini ziboneke kuri daddy ari free kuguhereza uburenganzira ati go bibaye ngombwa yo abantu bamperekeza kubera ko amahera ararondeko sivyo nta urya katamugoye niko bavuga ego Sage reka ngaruke neza kwiyandika y'indirimbo ziwawe wari composer canke baragukomporeza kuko usanzwe ufise n'ingabano y'ijuri giza ukiyandika ari umuntu adusohoka imbaza ari umujournaliste namubwiye ati
bon indirimbo jatari yiwaje taje navyanditse no bivuga ati indirimbo yanditswe na naka kubera ko nibisanzwe nabaririmbyi benshi bandikirwa kandi kutamenya kwandika uzi kuririmba si bibi bon jewe rero ndiyandikira yego gusa urabona indirimbo yose uko naho wowe uzi kwandika gute mbona vuga muri iyo ndirimbo lyrics nta muntu yankosoye mugabo naragenda baza ati wumva gute avuga ati ni bien courage bandanye yari indirimbo ya mbere wanditse canke nyene wari umaze kwandika nyinshi warashaguye ati je ndokori ni nyinshi tu zirahari iyo hageze ko wandika indirimbo utangwe gukompoza ubu uri muri mood yihe mu bisanzwe ngaha mu rugo jewe kwandika indirimbo ntihagera c'est ce que je vis bimbamwe n'ubu anytime washobora gutanga ka freestyle tu na waje nipate ka freestyle baski ndafani bano ya ari kubera iki ari uri artist vuga sije ushaka sije deception ushaka style ya ndirimbe style nshaka about deception none ko wampevye uragenda uzi ko atawundi mfise wiyumvira iki umutima wanje uragukumbura singira ico mvuga oya please back genda rushe karibu ndo nako ari kwa one way tugakore ibintu waririnze nabyo wibuka mugoje no bisubira mu kindi babirimbye kose vuga twumve oya reka tubana n'ikiganiro ego witeguye gute gukora indirimbo ko benshi barakora indirimbo ugasanga irabaye iragiye kuri trending indwi zibiri amezi abiri amezi atatu ugasanga mu kanwa k'abantu nikivugwa ariko turakeneza indirimbo zidapfa kuri urungano rushashe kuko ariko dukora indirimbo nziza ariko ugasanga zimaze igihe gitoye kuri stage turamukeneye ko indirimbo idapfa don't worry mugabo ubwo nyene iki bavuga ngo agaciwe karuma sibyo ubwo nyene indirimbo yashobora gutrendinga ariko ntabwo jamais nta ndirimbo iguma ku muvuduko umwe ubwo vuga ati abantu yibibukije baca bayibuka sibyo mugabo niwombwiye yuko indirimbo uko yari izwi gisohoka ariko bizoguma bimeze nta ndirimbo idapfa ahubwo vuga ati amajambo sema tu amajambo agumaho kandi bayikwibukije uvuga ati wow this song irarenze vraiment kandi uko guma wumva ari bishasha sivyo iyo je mvuze indirimbo idapfa niza ndirimbo usanga aho ugeze hose bayivugije nubwo warusikana igihumbi mu mufuko cha de plus muvuga ati mpama gafanta mbe ndicaye ngaha nsubire kumviza indirimbo niza ndirimbo usanga umutama habari hicaye hose bayivugije ahaguruka akavuga ati wow c'est bien indirimbo ubundi bw'indirimbo ipfa ku muntu kandi je nk'umudashobora kuba nkundi indirimbo mugana akatayikunda indirimbo iva ku muntu kandi indirimbo iharagwa ku muntu tu ni personnellement bivaye n'ivyo uyumva ko canke bivaye n'ivyo ubayemwo iyo ciyo ndirimbo kwigisha ikiganiro cha Daddy yakoze baramubagiye gatoyi kubijanye n'ubuzima busanzwe bw'abana biwe baramubaza kubijanye n'ama relationship yabo amaravuga ati je sinobuza umwana wanje gukundana ariko rero nanka bimwe bide bya busiku vyo ku mapoto haganya kwibarabara mukangiye bakukeneye ingomoro biramaze gushuka mu presenter Daddy ukamubwira ati Daddy ndi mu rukundo n'umuntu runaka oya sindam presenter ariko hamwe vyoshika wo kwihwitira kubimubwira ati Daddy canke nyene uguma kwanza umunyegere kwihuta kubera ko umuhungu n'umwana wawe wondesha ntako na Jesse numva ko no kwihutira kumupresenta ngo kwanza papa ndamwubaha cyane si ibintu byari byo byose nopfa kumubwira ngo urumva ngo turi kumwe n'uyu ngo rero no sishobora bisigura neza yuko no munsi nubwo yoba hari Daddy ajaju no banashize amazigo avuga ati uyu muntu abo muntu vraiment arabimerita canke se wonyene akaja kuvyivugira kuba ko ari ibintu bon nk'ivyo maze kubona ubari nk'ubuntu bw'uburofa ntabwo nonja kumubwiye ariko biragoye kujya gupresenta umwana wa mugenza wawe mu rugo kuko utabuze jo hiwe ariko nimba bizoje kuvuga ati jewe presenta kandi mba ndi fier nawe sivyo kimwe gusa shaka gupresenta abagenzi sivyo kugira ngo ngize ikibazo ndababwiye ati yari urya canke ndababwiye ati mwamumboneye canke mwavuga ati kugira babimenye tu mugabo papa
papa n'urundi rwego ushobora kumubwira ibintu ibyo ari byo byose ikiri serious no kimubwira mu kintu kijuko onya wapi. Ego tuze ku buzima busanzwe iyo Sage yumvise ijambo igihemu canke umuntu amuhemukiye kuri Sage akora iki? Igihemu gute canke iyo umuntu aguhemukiye mu buzima busanzwe wari wewe se yaba umukobwa mugenza cyangwa umuhungu mugenza wawe canke wari we n'importe ki? Bon icambere simfa kuguheba uko nyene mugabo ndakubaza ni giki catumye ukora ibi kugira ngo ndabimenye kuko nshobora gusanga ari amakosa yanje ntabizi nanje usanzwe uri gihemu nyene ubwo igihemu kiba gisanzwe ki ari gihemu nyene sinokwita igihemu directement urumva mudashatse kugaruka ndakureka ukagenda nyene ukabandanya n'ubuzima bwawe nanje nkabandanya n'ubwiwanje umwe wese akabaho kwiwe kubera ko ntaco noba je nafise umuntu sio ntaba ari oxygene antuka. Nakumvise uri kuravuga ati kugaye umuhungu cyangwa kumufata nabi iyo utamukunze si vyiza sivyo ariko kandi warara nasubira avuga mu ngane uti nimba grand sœur yarakoreye biga D1 no katamukunda tu biboneka ko n'abantu baravuze ati yaramusuzuye ko kubona umuntu arinda gufukamira ariko ntubiha agaciro kaba gasa nk'agasuzuguro kuri wowe wabihaye yihe valere biga iboro ntaco no bivugako ariko nyene ni umwihwezo tuyu wawe tu simplement bikarengana oya kujya ndabibona sivyo ku ruhande rwanje ntabwo yamugaye kubera ko yari yamubwiye kuva kera maybe ko atavyumvise nta vyinshi fise no bivuga ko mugabo nibisanzwe ariko urashosanga ari yakoresheje wa mugani bavuga ati ushaka inkaryama nkazo bavuga ati reka nkomeze sinza aho bizo nabi iwo navunika mugabo nyene uyishaka ntacu uremera kuvunika ntacu ono munsi bishitse wise akagira ibakwe ryo guhura n'umu artiste peut-être wari wese yo bakunda ngaha anya mu gihugu cy'u Burundi cyane kandi yemera ntitumuvugiye hano se ndamukubajije ariko reka ndakubaze ibintu bite nka bitatu uwo musavye baribe ibintu bitatu no musaba umu artiste nkunda bo ibintu bitatu no ahubwo ibintu bitatu no mubaza ngicambere no mubaza mbwa nibanga to no bimubaza mugabo kandi byinshi sino musaba no mubaza ikintu cyo gusaba collab ntico bamwe ivyo no bimusaba nibisanzwe. Waravuze ati utaratangura kuririmba wararima indirimbo z'abandi ukumva yuko winejereje indirimbo wakunda cyane kuruta izindi zose yariye indirimbo wakunda cyane kuruta izindi kuko ageze ko yimira kuririmba wasanga ariyo ija mu mutwe muzambe ariyo indirimbo Kavorivori ya ESTHER NISH ariyo n'indirimbo Munyana ya Big Fizzo izo ndirimbo ndazisubiyemo nararyoherwa nyane dusubire mu base natwe ngaha abakunze kumanya nyene bahora ugira ka repetition muri ukavuga ati gwabone nanye nzotwika nyene repetition ya cyangwa ukeka ko uzomugiriye aka promotion ko basanzwe bazwi nta mpamvu yo kubihisha nibisanzwe kandi indirimbo zabo zirakunzwe kandi zirazwi kandi no kuririmba nibisanzwe wewe kuri kuravuga ngo ndabagiriye promotion ariko none se ko ubona vyanse kandi ari ibintu bisanzwe basanzwe bazi bumve bakora fori waneyiteka ryo guheka nk'abandi ngo sanzuru kundo ari bangari komeye bintu nk'ivyo tu guys umwana afise ijwi ariko mfise amakuru avuga neza yuko woba warihebeye kuja kurimba mu rusengero kugira ngo uze wiririmbire secular music navyo nagiye amakuru nayo wemvanse ubunyene oya mbona namakuru mbarirano niyo mpamvu navuze ati mfise amakuru runaka kugira ngo ndakubaza siyo ariko navuga ko mama wenyene ariwe yagutwaye mu rusengero ati petite inguririmbe mu rusengero mama ntazi guhatira umuntu mu kintu kandi oya vraiment byo bintu sivyo ariko rero mama zaba batije abana banje banze utoze amakuru bakubwire nyine hama ubone kuzana amakuru yizeye mama zaba bavuga ati abana banje kwere nabanye bose bagiye ntawankurikiye nyene ngo tuje kugira arabi dufise umwanya duhuriramwo uri privé atamuntu abimenya dusenga Imana yacu hama ibintu bikagenda neza simaka namba ndiko ndasenga mpamagare TV ngo muze kunkamera ndiko ndasenga ndi muri haleluya ame no ndafise umwanya wanje kandi ndafise ikibanza cy'wanje mvuga ati reka nsaba Imana nyabuna inyibiri bankuko
nibaze ko tubaye kubw'Imana. cyane cyane imbere ko turangiza ikiganiro twihuse dushaka kumenya gahunda yiwawe kurekura indirimbo nk'umuririmbyi mushasha bakeneye ko abantu bamumenyera ntibamwumviremo ngo bakibanza asubire amere nk'uzimi afise gahunda yo kurekura indirimbo kangahe nko mu mezi nkangahe? Bon byo kuvuga ngo kangahe mu mezi angahe ariko na 3 mois zishobora guhera nasohoye indirimbo, ivyo tubabifasha uko mugabo bivana na target, ariko pour le moment ibikorwa birahari nama muri studio, ibikorwa biruze dushobora kuba indirimbo ariko tuzobamenyesha ntituzobaryamika. Ego akajambo kanyuma kuba ariko baradukurikirana ndetse n'abaririmbyi bagenza ugendo nawo ugeze ngipece cyo basavye. Ego bon sakajambo kanyuma bon ni nkaga okay. Bon ndabashimiye cyane kudukurikirana, ndabashimiye kukuntu bitanga kubera gukurikirana ikiganiro man 10 minutes ngahe ibintu byoroshe. Bon ndabashimiye cyane muri abantu b'abagabo, muri abantu babizegwa, mugire subscribe kuri iyi channel, muje no kuri channel yanje mwandike temperature by wise muca mu subscribinga niyo membo yacu bundi hama abaririmbyi b'abarundi nabo ndabashimira muri rusange kuko kurabona muri isama hasohotse indirimbo nyinshi kandi barakoze cyane, ndabona n'ibintu byo gusohora ama video byagwiriye cyane kare ari abasohora audio kunye bagaca birekera mugubu ndabona yuko bariko barakora kandi ni vyiza. Turavye mu comment nta comment ni muri negative irimo mu comment amajana 2 na zirenga ego je nishe ndazibiharura fresh ndazisoma nta comment negative ni mirimo. Sure. Ego vraiment Bon general yibonye nayo. Mugabo nivyo abantu bakunda kuvuga to gusa umwe wese bisigura ko bajya nuko biyumvise maybe ko ari ubundi yumvise nabi agaca avuga ati sino bimubwirira ngaha ashobora kuba yaransanze inbox mugabo indirimbo ndabashimiye abantu bose bagize commentaire abaririmbyi b'abarundi vraiment bon zarantangaje ndarinda ara promoting ihoci wawe kuri status ara sharinga bien sinari ndabizi ko bon ndabizi ko bafise urukundo ariko sinanzi ko igikorwa gishika kibashikira directement. Shimira bagize comment, shimira uwamfashije gupartager zarangyoheye kandi ndabakunda cyane. Natwe turagukunda cyane ariko nanjye ndababwira neza yuko turanabishimiye cyane tunabasaba ko mugenda kuri wise mukagira subscribe kugira ngo mukurikirane ibikorwa vyiwe hafi cyane. Okay hose muradutora. Ariko turavye okay Instagram Facebook amazina yawe ukoresha naye ni wise gyonyene? Wise kuri nani ba kuri YouTube ni wise, hama Instagram ni wise la besto na page ya Facebook ni wise la besto. Ego ndanababwira neza ko ku bantu binanira baze kuja muri description yanje barasangayo link y'indirimbo Temperature muce aho nyene vyihuse kugira ngo mumushikire vyoroshe. Shimira abadufashije batuama hafi joro n'umutaga badufashije muri binabiri, turashimira Saido Nyanka, shimira n'umuvyeyi wanje papa nkunda cyane, ndashimira na mama, nshimira n'umuntu wese yambaye hafi, nshimira na One Way, nshimira na Brian Smith yakoze ibintu byiza cyane. Nanjye ndagushimira ukuntu uvuga witonda uzohore witonda uko nyene. Ariko jemba numva ko ndiko mvuga nyaruzi. Ego nanjye rero ndababwiye ati nanjye mufasha subscribe batarabikora amaze kubikora nabo muri abantu b'amateka. Ego tunababwira yuko tubakunda cyane Imana bahezagire. Ciao ciao.